Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru atandukanye adushikiye ateye ubwoba. Ni amakuru y'agacamutwe, ni amakuru ajanye n'ivyaranze intwaro ya Perezida Nkurunziza ndetse n'ibiriko biravugwa ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni amakuru ahambaye utegerezwa kumva ukayaheza kugira ngo urusheho kumenya ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndabibutse ko we wipfuza kuzaja ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi dushikiriza kuri imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone. Intahe ya Sylvestre Nimpagaritse icegera c'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Mu gice ca mbere Sylvestre Nimpagaritse yatubwiye ko impari zagenze hagati y'abacamanza barindwi bagize sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ku kibazo co kwemeza nimba ukwitoza kwa gatatu kwa Petero Nkurunziza kwari kwemewe n'ibwirizwa shingiro. Batatu muri bo bari babishigikiye, Aimé Laurentine Kanyana, Simbananiye na Charles Ndagijimana. Abashigikiye ikiringo ca gatatu ntibakoresheje amategeko mu gusigura aho bahagaze. Ahanini bavuga ivyiyumviro vya politiki. Abacamanza bane nabo ntibari bashigikiye ikiringo ca gatatu. Claudine Karenzo, Pascal Niyongabo, Salvatore Ntibazonkiza na Sylvestre Nimpagaritse. Abatashigikiye ico kiringo bose babisiguye bisunze amategeko. Ikindi yerekana nuko kitari ikibazo c'amoko. Mu Bahutu bane bari bagize iyo sentare, umwe gusa niwe yari ashigikiye ikiringo ca gatatu. Mu Batutsi batatu nabo bari bagize iyo sentare, babiri bari bashigikiye ico kiringo. Ni ukuvuga ko mu bacamanza bari bagize iyo sentare, Abatutsi aribo bari bashigikiye ikiringo ca gatatu kurusha Abahutu. Mu gice ca mbere twarabonye kandi ingene Silver Nimpagaritse yaraye aratewe ubwoba. Mu bamuteye ubwoba hakabamwo General Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika. Ibyo bikaba vyatumye Sylvestre yimura umuryango iryo joro nyine awujana kuri Centre Communale mw'Irohero. Igice ca mbere carangiye ku mugoroba wa 30 Ndamukiza 2015. Muri kino gice ca kabiri turabona uko byahavuye bibandanya. Uvuga ni Sylvestre Nimpagaritse. Kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 turi ku wa mbere Rusama, ariko nta munsi mukuru w'abakozi uriko nk'uko byahora bigenda. Abantu bose batekewe n'ubwoba, ubuzima busa n'ubwahagaze hose. Isaha 2 z'igitondo niho nashikira abagenzi ku kazi, sanga biraboneka ko nabo baraye batewe ubwoba, bakaba baraye bataryamye. Pascal na Salvatore barambwiye ko nabo baraye baterwa ubwoba. Claudine we yaboneka ameze nk'ikiyingiyingi tetanus. Twese ntitwari dutekanye, niho twasubira gukoranira mu biro by'umukuru wa sentare. Ica mbere twashotse tubona nuko ca cegeranyo c'umwiherero twari twaraye dukoze kitari cakoze wamengo ibyo twaraye dukoze byose byafashe ubusa. Charles arafashe ijambo twumva umengo ashaka kwihuta cane. Bagenzi ni munyumvirize, imbere yo kuba abacamanza turi abavukanyi, turi Abarundi. Ndazi neza ko twisunze amategeko bitoshoboka ko twemera ikiringo ca gatatu, ariko turi abana b'u Burundi kandi turabukunda. Hamwe twofata ingingo ko umukandida wa CNDD-FDD atashobora kwitoza, twoba dutaye igihugu mu kaga. Mwese murazi imbonerakure zoca zija mw'ibarabara, intambara yoca itangura, ibara ryoba riguye. Pascal aca aramwishura ko igihugu camaze kwinjira mu ngorane, ahubwo ko ikiringo ca gatatu arico co kwinjiza igihugu mu ntambara, mu gihe ari twebwe dushobora kubihagarika. Aca amusaba ko azana nyabuna icegeranyo yari yaraye atwemereye. Kiri hehe? Kizane tukirabe. Ako kanya tuba turasubiye mu mpari ku ngaruka nziza canke mbi z'ingingo twofata. Charles aca tubaza ikibazo caduhungabanyije twese. Ati mbega noreka naho twandika ico cegeranyo ubundi byabamarira iki? Twese duca turebana twabona umengo harabonetse akabeho muri twebwe.
Salvatore niho yaca azana iciyumviro c'ingene twokingira ishusho ya sentare, yavuga ko twokwiteza utunyoni tukareka gufata ingingo, tukaguma twiyumvira gushika itariki 9 Rusama ikagera, umunsi abakandida bategerezwa gutanga amadosiye yabo. Nanje ndiyumvira nti tubikoze gutyo tuzoba twiyatse ijambo ryo kugira ico tuvuze maze ikibazo kirengane ataco tukivuzeko. Beni nawe aca arafata ijambo. Abantu bahanuye umukuru w'igihugu n'abakenguzamateka kuzana iki kibazo iwacu barabahenze cane. Iki si ikibazo c'amategeko, ni ikibazo ca politiki. Simbona impamvu bakituzaniye. Inama nshingamateka niyo yari kugiheza. Aho ndi ntangura kwibaza nti mbe yemwe Beni nawe agira ahindure aho ahagaze aze ku ruhande rw'abatemera ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Aime Laurentine Kanyana ntiyatevye kutagarura akenge ati ibyo muriko muravuga ntitubirekuriwe, byitwa deni de justice, kwanka gutanga ubutungane. Mu gihe batwituye biciye mu mategeko, natwe dutegerezwa gusohora ingingo kandi mu maguru mashasha. Charles aca arasubira arafata ibintu mu minwe, ariko akaguma azana ivyiyumviro bituma tudashobora kugera kuri ca cegeranyo. Buri mwanya twabona aguma asohoka kwitaba telefone, na Aime kwari uko nyine. Niho twaza tubona Charles yadukanye impapuro zibiri ati iki ni icigwa cakozwe n'umuhinga akomeye cane w'umubirigi ku ngingo ya 96 n'ingingo ya 302 casohotse muri 2012 kandi kiravuga neza ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza gishoboka. Hinge ndakibafotorere. Umuhinga yavuga nari ndamuzi yari uwitwa Vandegiste, n'icigwa ciwe ndakizi. Ndibuka ko avuga ngo ingingo ya 302 byoshoboka ko yemera ikiringo ca gatatu mu gihe twoba twihojeje amasezerano ya Arusha. Byose byari byugariye ngaho nyine mu gihe twokwihoza amasezerano ya Arusha. Ku bwanje ico cigwa ntaco cashobora guhindura ku byo twari tumaze kuvuga. Nuko Charles araduhaza impapuro, yaboneka umengo ariruhukije, aca arasubira yicara kuri ya mashini yiwe ordinateur. Niho nabona ko yari afise urubanza ruheze mu mashini. Ibyo twavuga byose kwari guta umwanya. Urubanza ruzosohoka rwari rwaramaze kwandikwa, ariko umukuru wa sentare yarategerezwa kuguma yigirisha ngo atwereke ko turiko turiga ikibazo. Niho yatubwira ko yatoye inyishu nziza izonezeza bose. Abari mu myerekano turabaha inyishu nziza ikingira amasezerano ya Arusha. Nkurunziza nawe turamuha kwitoza nawe ubwa gatatu. Pascal niwe yamwishuye ubwa mbere. Mbe burya udufata nk'ibijuju. Ngaha ni uguhitamwo ibwirizwa shingiro canke ikiringo ca gatatu. Ni kimwe gusa muri ibyo bibiri. Ntushobora kuronka byose. Nimba ushigikiye amasezerano ya Arusha, uca ushigikira ko ibiringo bidashobora kurenga bibiri. Tugeze isaha 8 tubandanya kuganira ibintu bimeze nk'igipfungu. Claudine niwe yasabye ko duhagarika gato. Tumaze iminsi duharira, iminsi 2 iraheze ntabona umwana, kandi arankeneye, birakenewe ko nja kumwonsa. Ndibaza ko bari babivuganye n'umukuru wa sentare, kuko yaciye amuha imodoka yiwe ngo genda wonse umwana. Twategerezwa guca duhagarika kuko ntitwari kubandanya dukomeza tudakwiye. Niho twaba turayebayeba mu micungararo. Charles na Aime nabo basubira kwiyugaranira mu biro by'umukuru wa sentare, aho bavuye badusaba ko twojana gufungura. Twagiye kuri Marite Hotel, ikibanza ciza kitari kure ya sentare, turatumaho ibyo kurya n'ibyo kunywa. Pascal niho yanyegera aranyongorera ati nyakubahwa Vice President, ntuze gutangara niwabona duhinduye aho duhagaze, turarembye n'iterabwoba riguma ryongerekana. Ubuzima bwacu burabangamiwe cane, nta kundi dutegerezwa guhindura kugira ngo dukize agatwe kacu. Naramutahuye, ahubwo ntangura kwibaza ko iterabwoba rishobora kuba rinakomeye ku bacamanza b'abahutu kurusha kuri twebwe. Byanatumye nibaza impamvu kuva mu gatondo Claudine atigeze avuga ijambo na rimwe. Nta nkeka nawe ryari iryo terabwoba yari yamaze guterwa. Ariko njewe nibwiye nti uko bigenda kose sinshobora kwihindukiza mu ijambo.
Ico gihe byarananiye gufungura ariko Charles we yagumye atera inkuru rwose aryohewe. Avuye kwitaba itelefone yamazeko umwanya munini arambwira ati uyu munsi turabiheza ndaza kubaha ca cegeranyo. Ubu ndafise byose biranditse. Naciye ninyabya gato ngenda gukura umuryango kuri centre communautaire ndawujana mw'ihoteli inyegeye mu Bwiza. Isaha imwe y'ijoro twarasubiriye turabukorana kuri centre. Twese turushe aho hari haciye isaha. Charles aguma mpamagara agasakisaki kw'itelefone. Nabaye ngishika aca arasohora ikintu canditse. Nari nibaza ngo ni ca cegeranyo c'ibyo twashitseko. Ngize ndaraba nsanga urubanza rwose rwaraheze kwandikwa. Urubanza ruvuga ibihushane n'ibyo twavuze mu mwiherero. Ntiwari ukiri umwanya wo guharira ahubwo wari uwo gusinya. Charles yayimpaye yahejeje gusinya. Yashaka ko ari njyewe nkurikira. Niko kumpa urwo rupapuro n'ijwi ry'umutegetsi ngo soma hanyuma usinye. Sinye njyewe ngibyo ibidashoboka. Undi nawe aramubwira ati wibagiwe ko wabaye mu mwiherero utegerezwa gusinya. Undi nawe aramusubiza ngo sinshobora gusinya kubera ingingo yafashwe ataho ihuriye n'ibyo twavuze. Aho rero nari ncizeye ko abo dusangiye ibyumviro nabo baza kwihagararako. Charles arandaba n'igitsure cyinshi ngo woba ukeneye kumenya uwundi utashigikiye iyi ngingo keretse wewe. Agacerere kenshi nza mbona abandi bacamanza baracuritse imitwe. Aho niho naboneye ko byose byahindutse ko nsigaye ndi njyenyine, ko ubuzima bwanje bwinjiye mu kaga gakomeye cyane. Ndahaguruka ntera ntumbera umuryango. Charles arantangira tuba nk'abahanganye. Ndashobora gusohoka ko njyewe ndashobora gusinya ibyo mwafitiriye kandi ndashigikiye. Undi nawe aramusubiza ngo oya sinshobora kukwemerera gusohoka. Undi nawe aramusubiza ati erega ntiwantahuye. Njyewe nta kibanza ngifise ngaha ndagiye. Byari ibintu biteye isoni tuguma ngaho duhangana gutyo imbere y'abacamanza batanu bajumariwe. Salvatore niwe yagerageje gutora umuti ati nimba Silveri adashaka gusinya ntushobora kubimutegeka, ahubwo reka igikorwa cyo gusinya tukiraze bizobe ibyejo. Umukuru wa centre aca arugurura umuryango mbere tugenda tujanye. Yaramubaje ati biracakunda hoho ko tuvugana. Undi nawe aramusubiza ngo ati nta na rimwe ndigera ndabyanga. Tuca tujana mu biro bya Claudine arambwira ati Silveri urazi ko uri umugenzi aha hantu hagabire aba bantu bavuye mu ishamba wewe ntubazi? Nanjye ndamusubiza ati tomora uriko utinya nde? Uramuzi? Impa akanya mbanze nje kubitekerezaho niyumvire ubu numva ndushe rwose, reka tuzovugane ejo mu gatondo, reka mbanze ntahe muhira. Undi nawe aramusubiza ati uriko urambesha ndazi ko utakiba iwawe warahimutse, reka ngo hanure uriko urihenda bikomeye. Nanje nahise musubiza ati mbe wosanga ari wewe uriko urihenda ho. Isaha 4 z'ijoro sinje mbonye ndashitse ku ihoteli. Umugore arambwira ko Charles yajeje kumuhamagara amubwira ngo umugabo wawe ararushe cyane kandi agiye kuba mu ngorane zikomeye, na njyewe sinzi ko zizonsiga. Gerageza umuhanure atuze araba muhinduze ibyiyumviro. Ariko maze kumusigurira uko byifashe yambwiye ko ndi mukuri. Nawe yari asanzwe ari umucamanza muri sentare y'iyunguruzo ya Bujumbura. Kumva nshigikiye byampaye izindi ngufu. Iryo joro nagumye ndonka abantu benshi bampamagara, bamwe bantera ubwoba abandi banyinginga nk'abagenzi canke inshuti. Ariko ingingo yanje nari namaze kuyihitamwo kandi nari ndayishimiye. Aribyo byampa amahoro mu mutima. Kwigenekerezo rya 2 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 gushika kwigenekerezo rya 3 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015. Ndazi ko iminsi igiye kuza itazoba yoroshe. Ntegerezwa gutora ingene nkingira umuryango, ntegerezwa kubahungana bose umukenyezi wanje n'abana 5. Iki ndazi ko ari ikibazo cyo gupfa canke gukira. Icambere cihuta nuko badatora iyo turi. Kugira ndonke umwanya wo kwitegura ntegerezwa kubaryosha bakibaza ko turi kumwe. Charles we aguma ampamagara akanya kose yongera
andungikira ubutumwa muri telefoni, aguma ansaba ko noja kuri sentare gusinya, nanje nguma ndamuryoshya ndamwemerera ko nahinduye aho mpagaze ko kuwa mbere nzoza gusinya. Aho rero kwa gatandatu byari byifashe gute? Gushika aho nta n'umwe yari azi iyo turi, ariko kubera gutinya ko hari uwo hava atumenya narasubiriye ndimura umuryango ndawujana mu nzu yo gukota yari ku Mutaga Nord. Aho hose naguma ndiko ndapanga uko ndi buhungishe umuryango. Ntitwashobora kuduga mu ntara za ruguru. Kuja hanze nabyo nyine ntibyari byoroshe kubera umugore n'abana batagira passport. Niho nabona ko atahandi nashobora kubajana atari mu Rwanda. Niho narondera abo nizeye turabitegura neza. Telefoni ntiyampa agahenge, yaguma ihamagara, ari abangabesha, ari abantera ubwoba ko bazica umuryango wanje. Harimwo abo namenye amajwi kandi nzi neza ko atakinyabogira co gushira mu ngiro ibyo bavuga. Charles yarasubiriye arampamagara afise umukenyero mushasha. Niwemera ugaharanira inyungu z'igihugu, umukuru w'igihugu ntazopfa akwibagiye. Aho natahuye ko bariko banyemerera ubundi burusho, ingabire, kumbure n'igiti muri leta. Mu nyuma ho yageze ku rugero rwo kunyemerera amafaranga nari kuja gutora ku biro by'umukuru w'igihugu canke mu biro by'icegera ca kabiri c'umuyobozi w'ibanki y'igihugu BRB. Uwo wamengo ni jewe ntegerezwa no gushinga ikitigiri c'amahera bari kumpa. Aho natahuye ko wari umutego kugira bambone hanyuma bankoze ico bashaka. Nagumye nerekana ko byose ndiko ndabyemera. Igihambaye kuri jewe yari uko batamenya aho ndi. Kw'igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatanu 2015, imyiteguro yose twari twayirangije, twahagurutse n'imodoka zibiri. Umugore n'abana bagiye imbere mu modoka yacu, nanje nagiye mu modoka ikurikira ya tagisi, dufata ibarabara rya Cibitoki Mabayi tubandanya ku mupaka w'u Rwanda. Tugeze ku mupaka aho bita Ruhororo, navuye mu modoka nari nateguye ko ntanga amahera bakatureka tukarengana, ariko ntibyakunze. Mu gihe nari nkigerageza kumvikana nabo ku mupaka, niho nabona haje imbonerakure umengo zirakwiketse. Hirya mbona abasirikare baje badutumberera. Ico nakoze nasimbiye muri ya modoka y'umuryango ndayinyonga, ndagonga ibariyeri ndayimena, mbandanya niruka ntumbera u Rwanda. Zambonerakure n'abasirikare baragerageje kwiruka ngo badufate, ariko tumaze kujabuka uruzi ruwa ntaco bari bakishoboye, twari tugeze ku ruhande rw'u Rwanda. Abapolisi b'u Rwanda barasohotse kubera urwamo bumvise, baca baratwugururira bariyeri. Ni gutyo twakize Uburundi. Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yahavuye isohora ingingo yayo. Izina ryanje ririko mugabo nta mukono wanje uriko. Ni ingingo itangaje, itangura ivuga neza ibyo twavuganye mu mwiherero ko kuwa 30 Ndamukiza 2015, ariko igaheza yemeza ko Perezida Nkurunziza arekuriwe kwitoza ikiringo ca gatatu. Aho niho turangirije intahe y'intwari Sylvestre Nimpagaritse. Abayipfuza yose boyisanga mu Gifaransa mu kinyamakuru Iwacu. Sylvestre Nimpagaritse n'umuryango wiwe baba mu gihugu c'Ububirigi kuva muri Nyakanga 2015. Bagenzi bashigikiye ikiringo ca gatatu bahavuye bashimirwa na Nkurunziza. Charles Ndagijimana, iruhande yo kuba umukuru wa sentare ijejwe kubahirizwa ibwirizwa shingiro, yahawe kurongora inama nshingwantwaro ya Braludi, aho yaserukira leta y'u Burundi. Bitabaho ko umucamanza wo ku rwego rwo hejuru nk'urwo yongera akaja guserukira leta, kandi ari inzego zitandukanye rwose. Ariko kari agashimwe kuko muri ayo mabanga yahembwa amadolari ibihumbi 30, ni ukuvuga yarenga miliyoni 60 z'amarundi. Aime Laurentine Kanyana yarifatanije na Charles Ndagijimana gufuruguta ibishoboka byose ngo ikiringo ca gatatu cemerwe na sentare, nawe yagenwe kuba umushikiranganje w'ubutungane muri ico kiringo cose c'imyaka 5. Kanyana ntiyigeze anyeganyezwa. Ni gutyo aba abaye umushikiranganje w'ubutungane. Yamaze umwanya munini muri ayo mabanga kuva Burundi bwikukira. Simbananiye nawe yahawe gusubirira Sylvestre Nimpagaritse nk'icegera c'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Petero Nkurunziza we yaronse ikiringo yarwaniye, ariko umutima wiwe wahagaze gisigaje amezi 2 ngo kirangire.
ibyawuhagaritse ntibirabwirwa abarundi. Ikiringo cakuruye amarira menshi mu gihugu. Ibihumbi amajana by'abarundi barahunze igihugu. Ibihumbi by'abarundi barishwe, abandi barabuzwe irengero. Abakenyezi n'abigeme barafashwe ku ngufu. Amabohero yaruzuye inzirakarengane. Igihugu carafatiwe ibihano. Ubutunzi bw'igihugu bwaratabagaye. Imirwi y'abarwanyi yarasubiriye kubaho mu Burundi. Amagorwa n'amarira biruzura mu miryango mu Burundi kubera ukwikunda k'umuntu umwe gusa, kubera sentare byayinaniye kuvuga ukuri. Nyuma y'imyaka 6 niho muri Munyonyo 2021 sentare y'iyunguruzo y'umuryango EAC yemeza ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cahonyoye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi be n'amategeko y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Ariko sentare yagiye kubyemeza ikiringo caramaze kurangira. Niharambe abacamanza b'intwari nka Sylvestre N'impagaritse. Ese Imana yoturwizamo abagabo nk'abo kumbure ubutungane bw'u Burundi bwokira? Ni ngaho dusozerereye intahe ya Sylvestre twari twabateguriye kugira ngo mumenye uko ibintu byagiye bigenda ngaha mu gihugu c'u Burundi, kugira ngo umuntu amenye ko ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko ndetse kitari cyubahirije amasezerano yarusha, nubwo bibandanya bigaragara ko muri kino gihe intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ibandanya guhishahisha amabi yakozwe ku ntwaro ya Perezida Pierre Nkurunziza, naho no ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye amabi abandanya kuba menshi. Ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.